kwezi kwa gatatu ni ukwezi twatanguye hari amajambo menshi. Twagutanguye bavuga intambara ya muri Kongo n'ubirabandanya. Twagutanguye abarundi bamwe bamwe umutima uhagaze. Mugana Rwanda babwire yuko turi miliyoni 15. Jana mariko ndabaza abantu. Mbe kubera iki tuvyara abana 8 batandatu ugasanga wewe uri umuvyeyi ntiwateguye uwo musoda cye n'ubundi ababaza none wewe uvyaye abana 8 nta numwe wateguye muri abo 8 ngo azoba musoda none ndazo gukingira ugacuvuga ngo leta nidukingire leta nikoresha abasoda za numwe kugomba kwikuramwo mugabo wewe ufise abana 8 ntarimwe wateguye kuzoba musoda hanyuma ngo leta dukingire kandi nayo ikoresha abasoda bizana babiri umwe baje ku rugamba ajanga na guhereza kazi muma ingashike hajya na guhereza kazi bukebu pore ndogo ugendo uhagaze bukebu pore yaje barayishe wewe naje guhagarara niyo progress wewe mugabo aramahagaze baba bahagaze mupeka kubirato mupeka hajya haruguru hajya urabona ibintu abona ibintu mungirira cewe mugira ibintu ariko ibintu nibi egera ho yaruka ifi mu mutwe hose ifi jewe ahani bakureza ifi kugaduga egera nga rega tufasi muma kire muma zowe muma isige muma isiga mabuti isiga mabuti impashari egera rero wow egere egere mi papa mi sema jana kwa kanga ni sana akamu jewe urugamba sinarutiye kuko kuvisa iremwa intambara zamye ugome mu mpinyuze soma mu bwuzure bwa kera ni imbere yuko Yesu kizaza ku isi
murabe intambara zabaye hariho n'igihe Imana ariyo yizira kuziheza. Nicyo gituma tuvuga tuti iyo uri urazana abantu ku isi bahe akazi bazokora, uvuga uti wewe uzoba umusoda, uzoba umuganga, uzokwiga iby'ubutunzi, uzoba umucamanza, wewe uzoba umurimyi, umugoronome, uzoba iki, ubapangi. Apana bose ko baguma muhira, ugasanga abana mu gisagara birirwa mu butambiro bwo mwijoro, ugasanga abana banyura umogi, ugasanga abana ni maraya. Aho gupanga uti urabona twubatse inzu nziza ikeneye umunyezamu, umuntu uzana wa munyezamu w'ubuhiri jya mu gipolisi. Rero bavuze umutekano cyenda kubaza nti umechangia nini mu mutekano, wafashije iki? Apana ibyo kuvuga ngo inkozi y'ikibi ari ufise 8 zana 2 baba forume cyangwa bategure mugavyanke wabateguye. Rero ku mahoro turashima ngire bimeze, mugaturana kwirikirana burya iyo inzu y'umubanyi iri kirasha ugwize ibizimisho. Inzu y'umubanyi hiyiye ugwize ibyo kuzimya yiwawe ni Kirundi, kuko umuyaguje ubigururira ku nzu yiwawe igasha. Nicyo gituma mumvise ko ngifise ingorane ubu nuritereza kujyamo. Ibyo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD avuze nivyo, ni byiza yuko abarundi baja mu gisirikare, mugabo si umuvyeyi yobwira abana ngo ja mu gisirikare. Oya, ahubwo igisirikare c'u Burundi cojamwo umuntu avyiyumvamo, kuko nizi n'ingabire. Kuja rero mu gisirikare ku nguvu, ni vya bindi bivamwo gukora akazi utakiyumvamwo, nta n'umwimbu uheza ngo uvemwo. Voilà, biraryoshe abantu bavyiyumvamwo, abantu bafise izingabire zo kuja mu gisirikare ari bo bagiye. Apana gutwarayo abantu ku nguvu canke kubera babuze ukundi kuntu bagira. Nico gituma ubu mu gisirikare na discipline usanga atari nyinshi, kubera usanga hari abantu batwaweyo ku nguvu canke babuze ukundi kuntu bagira. Kira noneho abategetsi barabwira abantu ibyo nabo badakora. Voilà, ko abana boja mu gisirikare ni vyiza, mugabo abana b'abategetsi murabona baja mu gisirikare ni bangahe? Ni bake cyane. Benshi baba baragiye kwigira hanze, ugasanga bigira za Canada, ugasanga bigira mu Bufaransa, hariya muri Etats-Unis. Voilà, hamwe bocijukira ukijamwo nyene, nibaza yuko n'abasirikare batosubira gufatwa nabi. Rero guhimiriza abantu ngo baje mu gisirikare canke ngo barungike aba mu gisirikare ni vyiza. Voilà, igisirikare ni cacu, mugabo tube tugerageza kuvuga ivyo natwe dushobora gushitsa, hanyuma n'abakigiyemwo bafatwe neza, bafatwe nk'abantu, bafatwe nk'abandi bakozi, mbere bafatwe nk'abakozi speciale, kuko barakora igikorwa gihambaye, igikorwa co gukingira igihugu. Abasirikare mu vy'ukuri n'abapolisi bari bakwiye guhabwa agashiruka bute gafadika, kuko igikorwa bakora ni igikorwa cyo kwitanga. Ariko mwama mwumvise ingene bafatwa. Ni vyiza rero yuko abategetsi bo kwikubita gashi bakamenya ingene baza barabafata.